Reka mbaramutse ntanabakaze mwese banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro tubatunganiriza vya misi yose. Ubu nyene nabwo hari amakuru ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu cacu c'u Burundi twabatohoreje, tukaba tugira rero turabire hamwe vyose biriko biravugwa. Ni amakuru ari buze gushamikira cane ku nkuru zirabana n'umutekano, agateka kazina muntu ndetse n'ayandi makuru yose ariko aravugwa mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Ndabahaye ikaze rero mwese ngira tubane muri aya makuru. Niba utarafyonda subscribe rero nagusaba gufyonda sabone no kumanuka munsi ya video karaba handitse sabone, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyondako, nawe ukoresha ururimi rw'icongereza uraba ahanditse subscribe. Reka rero aya makuru yacu nyaguhemwo kaze wutwumviriza uri ngaha mu Burundi. Turazi ko muri abanywanyi bacu kandi mukunda amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije, abari mu bihugu vy'ababanyi, abari mu makungu, mwese ndabaye kaze muri aya makuru. Reka aya makuru tuyatangurire kuri iyi nkuru idushikiye ivugwa yuko akamo katewe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ko gufata uwo wese avuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo karateye impungenge ishirahamwe ase Jenoside ishami rya Canada. Emmanuel Nkurunziza ariserukira avuga ko atari akamo katewe abarundi bose ubwabo ngo kuko ataco bapfa n'abanyarwanda, ahubwo ngo gasa n'akatewe n'umugwi w'imbonerakure usanzwe ukorana n'igipolisi. Ase Jenoside Canada ivuga ko ari akamo kanyegeje umugambi w'ihwanya bogoko nkuko tugira tuvyumvirize. Kumviye amajambo y'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi asaba abanyagihugu ngo yuko bofata, yakoresheje imbongo murabazi abantu b'igihugu abavuga ikinyarwanda, no kuvuga yuko ubwa mbere na mbere atatinya atagira ikinya gushuhurira abantu biwe, kuko nashobora kuvuga ngo bibwira abanyagihugu b'abarundi ntaco bapfa n'abanyarwanda. Bafise ico bazina bimwe babwiranye yuko uwo bita umwasi w'Uburundi ari umunyarwanda. Kwabaye rero gukora kwijambo bafungiye aho bazi wenyene ubwabo. Je tuma rero bwa mbere na mbere tuvyumvise mugambere nzari kureka kudutera umutima uhagaze, ariko ubwa kabiri bicarira natwibutsa yuko bwa bundi yakariye itagata wa mugambi wa mutima w'inzikira wo guhonya ubwoko washinga imizi maze imyaka muri akarya karere kacu k'ibihugu byo mu biyaga binini ataho karoye nkako ntaho koja ku gatima tare ku kwica abantu kabahora ubwoko, kandi ubwa mbere na mbere abagakoze batigeze bahanwa, na cane ubu ari bo bajejwe inzego z'igihugu, ndavuga CNDD-FDD itwara Burundi, umuvugizi w'igipolisi urwego ruhambaye rurere gukingira abanyagihugu, ahubwo ari bashuhurira imbonerakure ziwe ku bantu azi neza yuko atacu bazira kiretse ururimi bavuga, kiretse ubwenegihugu bwabo ngo n'abanyarwanda. Ariko ivyo birerekana yuko bavuze gutari imvugo ihinyitse, na cane bariko bitombereza ubwoko bw'abatutsi. Ubwo urumva ko aciye batombereza ku banyamurenge bagomba kwitwa ko atari abarundi. Naho tubandanyije mu yandi makuru hariko haravugwa hirya no hino mu gihugu cacu c'u Burundi, na kumenyesha yuko uwitwa Tony Germain Kina muri rusange akaba yarayahagaritswe ahitwa Rwimbogo muri komine Kabarore, angaha akaba ari mu ntara ya Kayanza. Amakuru adushikira arerekana neza yuko ababibonye bemeza ko uwo mushingwamanza yafashwe n'imbonerakure. Iryo fatwa rero bakavuga ko ryoba rifitaniye isano n'igitero cabaye kuri uwo mutumba mu kwezi guheze. Ni mu gihe urunani Forske rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike rusaba ko agateka ko mushingwamanza kubahirizwa. Ernest Nkurunziza rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo runani akaba abisigura muri ubu buryo. Yarafashwe n'imbonerakure ziri kumwe n'umukuru wa zone Rugazi, acajanwa utarariye mu gasho k'iyo zone. Inkuru dufise rero yoba yafatiwe mu rugo rwo ku mutumba Rwimbogo, aho abagwanyi mu minsi heze bateye bakatwara impene bakongera bakanyuruza abantu, harimwo umuntu yitwa Nkurikiye Samuel, ariko boba baciye barikura mu nyuma.
tugasaba rero ko uwo mushingwamanza yofatwa runtu akabazwa ivyo bamwikeka ko batabanje kumuhohotera ubuzima nk'uko bamaze iminsi babikora. Urunani rw'abarundi baba muri Canada ruratera ivyatsi ihagarikwa n'ifungwa ry'uwahoze ari umushingamateka Fabiano Banshiganino, aho rero bamaze iminsi 7 yafungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Kubwa Justine Nkurunziza asanzwe ari mu gisata cyo kumenyesha amakuru muri urwo runani, amenyesha ko ifungwa ryiwe ridatangaje kuri leta ihari ngo kuko ari leta igwanya imvuga kuri, agasaba irekurwa agiwe. Tugwanira en état de droit. Umushingamateka yatowe n'abarundi agenda mu nama nshingamateka akavuga icyo abarundi bagona kuko baba batashoboye gushika muri iyo nama. Ivyo rero Fabiano yavuze nta gitangaza kirimwo, ahubwo twebwe twabona ko ari intwari, kuko iyo turavye abandi bashingamateka mu bihugu biteye imbere nk'ungaha ingene bavuga, umushingamateka arahaguruka akavuga ijambo ry'ijunja atagitsure. Twebwe rero twari twaryohewe cyane no kumva umuntu w'umushingamateka, umuntu w'umushingantahe avuga ijambo ry'ukuri, kandi twese iyo tuba twahashitse nibyo twari kuvuga. Ntibidutangaza cyane akarengane ariko arakorerwa, kuko niko abantu bose bimvuga kuri bakorerwa. Leta ihari ntishaka kumva umuntu avuga icyo badashaka kumva. Ikindi nacyo cyadutangaza twebwe nuko uravye n'inama nshingamateka zikora mu bisanzwe ziri hejuru ya executive, ariko i Burundi tuzi yuko ari nivo y'abashingamateka batorwa, mugabo ivyo navyo ntibisaba nivo cyane, bisaba ubushingantahe no kumenya ko ikibanza cyabo kitari icyo guhabwa amategeko n'umuminisitiri cyangwa umuperezida, ariko ari icyo guserukira abarundi isinzi mu kugira abagorore ivyabo bariko barakora iminsi yose baba bagoramye. Twebwe rero n'ukuri hamwe n'abandi barundi turatera ivyatsi ibintu biriko birakorerwa Fabiano, kimwe n'abandi barundi b'inzirakarengane bafunzwe baguma bicwa ataco bazira ukuri kwabo. Hari ikintu umuntu yosaba atari kugira ati bamufungure bamurenganire, kuko ntacariko yakoze ivyo ahamagariwe gukora ka bushingamateka. Abakongomani 4 abangaba nabo mu bwoko bw'abanyamurenge nibo bamaze ukwezi kurenga bari mu minwe y'igipolisi. Amakuru yo kwizera dushikira arerekana neza yuko abo banyamurenge bakaba rero baragijwe guhungabanya umutekano w'igihugu inyuma yo kwinjira mu Burundi, bavuga ko baje gusaba ubuhungiro. Abagabo 4 binjiye mu gihugu baciye ku rubibe rw'Irumandari muri komine Giteranyi hari kuwa 15 Nyakanga bavuye mu gihugu c'u Buganda, aho bivugwa ko bari baje gusaba ubuhungiro kugira babane na bene wabo bo mu makambi ya Kinama na Musasa ziri mu makomine ya Gasogwe na Kiremba. Amakuru abandanya atangwa n'inshuti zabo amenyesha ko abanyamurenge bagifatwa baciye bajanwa gufungirwa ku kirindiro cy'igipolisi ku mupaka w'Ikobero, aho bamaze indwi yose. Mu nyuma iperereza ry'u Burundi yabatwaye mu gisagara ca Bujumbura bashigwa mu ntoki z'igipolisi kijejwe imbibe PAF, aho bamaze indwi 2 bafungiwe mu gipolisi c'Inyamiramabi kwijabe. Igipolisi kijejwe imbibe cyaciye kibagarukana imuyinga mu ntumbero yo kubasubiza mu gihugu ca Tanzania aho bari binjiranye, ariko igipolisi ca Tanzania kikaba caranse kubakira. Abo bakongomani bakaba baciye basubizwa mu gasho k'Inyamiramabi imuyinga aho bafungiwe muri kino gihe. Bamwe mu bagenzi babo baboshwe bakavuga ko abakongomani barushe cyane, mbere batanguye no kugira indwara z'urukoba. Mu yandi makuru kandi twagutoreje ariko aravugwa hirya no mu gihugu cacu nuko hari umunyagihugu wo ku mutumba Kinyinya, Kinyinya ya mbere zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, ariko araborezwa igufa mu gashoko muri komine ya Kabezi mwiriyo ntara nyene, aho rero ngo bataramwemerera kuja kwivuza ngo ntihagire n'uja kumuraba nk'uko amakuru abitwereka. Yakubiswe n'abapolisi rero bafashijwe n'imbonerakure bamusaba amakuru ko yobereka sebuja wewe, ariko ahigwa n'igipolisi nk'uko biboneka. Janvier Ndayizeye n'umushoferi afise imyaka 30 no ku mutumba
mutumba Kinyinya ya mbere zone Gatumba komine Mutimbuzi yahagaritswe kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icenda guheze ahagarikwa n'abapolisi bo kuri brigade ya Gatumba atamutahe baherekezwe n'imbonerakure yarakubiswe arashaya imbere y'ugufungwa ubu ageze mu gashoka komine Kabezi ntarekuriwe kuvugwa ngo nta n'uwiwe amuraba nk'uko no munyagihugu wo mu Gatumba abitubwira. Yarakubiswe acajanwa muri brigade ya Gatumba ari kiruruma mu nyuma kugwaho acajanwa mu Kabezi janze abayeho nabi kuko kuva kubitwa agahohoterwa ntararonka n'umuvura kuko ntibemera yuko ashobora kurabwa n'umuntu abamugende. Mu gukubitwa akaburizwa igufa rero Janvier Ndayizeye yasabwa n'abo bapolisi n'imbonerakure izwi cyane ku mutumba wa Kinyinya ko yobaha amakuru yaho sebuja Christian Ndikumana. Uwo Christian Ndikumana nawe ngo yarahunze kino gihe ariko ahigwa n'igipolisi. Yakomotse kumbonerakure bita bari bari kumwe n'abapolisi batumye baza kumufata nawe rero icyo yahogwa yuko yokwerekana sebuja wiwe Christian Ndikumana. Uwo sebuja wiwe nawe kugera ubu sihari yacatumye anyegera ni kubera ko hariho uwo bari bafitaniye amatati wo mu muryango w'iyo mbonerakure yitwa Kevin. Rero bashobora kugira ngo bamutore nkuko bofata umukozi wiwe. Mumenya ko uwo Christian Ndikumana yahunze afitaniye amatati y'amatongo n'umuryango w'iyo mbonerakure Kevin. Ayo namwe mu makuru yariko avugwa ijyanye no mu gihugu cacu Burundi akaba ari amakuru tubatohoreza twifashishije abamenyesha amakuru bakorera nga mu karere k'ibiyaga binini tukayatunganya tukayabashikiriza. Niba utarafyonda sabone wamanuka munsi video karabandi subscribe gafyonda ko maze tukaraje twibanira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya minsi yose. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe none abasi igihugu ntimwabonye iyo bace baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati sure mu gihugu canje c'amavukiro. Muribuka umwana w'icangazi yaragiye afata itorarwa ryiwe ngo jego nzobaho ngo ngane na papa ngo nzocagana na papa reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye arakena gushikaho yifuza ko yosangira n'ingurube. Acatawa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube abashumba ba data bariko barya neza cyane nanje raba ingene bimeze. Acafata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabubwire nti naramenje naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumurako kuko ucumuye ku muvyeyi ubucumuye no ku Mana. Haje ucumuye ku Burundi ubucumuye no ku Mana. Ugahemukira Burundi ubuhemukiye Imana. Imana nayo irakubaza. Imana irakubaza. Hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi ndakumbuye Burundi. Ehera abingene abarundi bariko bararya kumbati n'abarundi bariko bararya gateke n'abarundi bariko barotsa akajumpu n'abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke nanje ino samira isazi kumenyo. None jewe nkenyere nicare muri aya makungu reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nico gituma jewe cambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Burundi kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye ngo ubwene gihugu bw'ububirigi bazoga bavuga ngo umubirigi yamuka i Burundi ntibazokwiga bavuga ngo umubirigi yamuka i Burundi. Nukuvuza ko muri Umurundi akaranga kawe Imana yakuremye n'Umurundi uzokwa muri Umurundi igihugu cawe n'Uburundi nta kindi gihugu kizokwitwa icabarundi kwisi nta kindi gihugu kizokwitwa icabarundi. Hari habo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada umenga baritahiye iwabo bazokwa babitwa barundi baba muri Canada. Uburundi buzoguma bubahomyeko nta kamaro kahari ko gutuka Burundi kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi. Naho uzotuka Burundi umenye ko muvyarawe ari Burundi muvyara wa muvyarawe ari Burundi. None uremeye mugabo ahari shetani
ari shetani ndababwira mwese muramwicara muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko ubu nuko twateye imbere tutakicara mu mbari ngo tuzunguruke kera rero twebwe tukiri abana twarazunguruka iziko umuvyeyi yicaye ngaha agatanga kubacira umugani nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye agafata grenade agaca yita mu ziko nimuvyiyumvire burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade mu ziko bari ku ziko bicaye bose none ko iyo grenade yica umurundi mwene wabo ugira icyo kwica umuzungu mugabo umuzungu akabwira ngo tera grenade wanyu tera ibombi wanyu rasuwi wanyu isuwi wanyu ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera